Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88.3 ya radiyo Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3. Abadukurikira kuri interineti mujya kuri wa3 radio yacu voa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu. Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo abanyarwanda n'abarundi. Uruhande rw'igihugu cy'u Burundi hasi twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri cyaha abarundi bagirijwe nimba arico, hanyuma kugira ngo ababizerwa bafate ingingo. Ubu ni Madame Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Nyuma y'umwaka Perezida Evariste Ndayishimiye habaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ishyaka rye CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho, nubwo abatavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Busuwisi urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 20 umugabo witwa Aliou Kosia ukomoka muri Liberia. Rwamuhamije ibyaha by'intambara. Thomas Kamirindi aduhiye inkuru. Kosia afite imyaka 46 y'amavuko. Yari umwe mu bakomanda bo hejuru mu mutwe w'inyeshyamba witwaga urimo United Liberation Movement of Liberia for Democracy, warwanyaga leta ya President Charles Taylor kuva mu 1989 kugera mu 1996. Yaburanye ahakana ibyaha yaregwaga, avuga ko icyo gihe urimo yamushyize mu kinyeshyamba cyayo akiri umwana. Urukiko rwo rwatangaje ko rutabona impamvu nyoroshyacyaha n'imwe. Uretse ibyaha by'intambara birimo kwica inzirakarengane z'abasivili, rwamuhamije n'ibyo gufata abagore ku ngufu nk'intwaro y'intambara, n'ibyo kurya inyama z'abantu. Igihano cyo gufungwa imyaka 20 nicyo kiri hejuru y'ibindi cyemewe n'itegeko. Kizakurwamo imyaka 6 n'igice amaze mu gifungo cy'agateganyo. Kosia yatawe muri yombi mu 2014 mu Busuwisi, aho yaratuye ku buryo buhoraho bwemewe n'amategeko guhera mu 1999. Yaburanishijwe inkiko zisunze itegeko ryo mu 2011 rizemerera guca imanza ku byaha biremereye byakorewe ahariho hose ku isi. Kosia abaye umunyaliberia wa mbere na mbere uburanishijwe kandi uhamwe n'ibyaha by'intambara byo mu gihugu cye. Wari perezida wa Liberia Charles Taylor we yakatiwe gufungwa mu 2012 kubera ibyaha by'intambara byo mu gihugu cy'abaturanyi cya Sierra Leone. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye imaze gutorera Antonio Guterres manda ya kabiri ari nayo ya nyuma y'imyaka 5. Inkuru tubaza Thomas Kamirindi. Bambasaderi b'ibihugu byose bigize Loni uko ari 193 bahaye amajwi yabo umunyamabanga mukuru nta n'umuvuyemo n'amashyi, ibyo bita acclamation mu rurimi rw'igifaransa. Mbere y'itora gato, perezida w'inteko ishinzwe umutekano ku isi, ambasaderi wa Estonia muri Loni Sven Jurgenson, yabanje gusoma umwanzuro iyi nteko yakoze, nawo wemejwe n'abayigize bose uko ari 15 usabira Guterres manda ya kabiri. Antonio Guterres niwe wari kandida wenyine. Akimara gutorwa yahise arahira maze avuga n'ijambo, asaba abagize umuryango w'abibumbye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakemure ibibazo by'amacakubiri n'umubano urwaye hagati y'ibihugu bikomeye. Yatorewe bwa mbere kuba umunyamabanga mukuru wa Loni mu kwezi kwa 10 2016, ariko yatangiye iyi manda arangije ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2017 asimbuye umunyakoreya y'Epfo Ban Ki-moon. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru wa HCR imyaka 10 kuva mu 2005 kugera mu 2015. Yabaye kandi minisitiri w'intebe w'igihugu cye Portugal imyaka 6 n'igice kuva mu kwa 10 1995 kugera mu kwa 4 2002. Afrika iri inyuma cyane mu birebana no gukingira COVID-19.
abaturage bayo bamaze gukingirwa ntibagera kuri 0.8%. Nibyo Fidel Niyongabo atubwira. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko ivyo bitigiri vyiyongeye ibice birenga 20% mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika, mu gihe intambwe mu gikorwa cyo gucandaga abanyafrika kiriko kirikwega. Umuyobozi w'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu karere ka Afrika, Matsidiso Moeti, avuga ko akarere ka Afrika kageramiwe muri iki gihe n'incuro ya gatatu y'ibitigiri vyinshi cyane vy'abantu bandura umugera wa COVID-19. Avuga ko ikiza ca COVID-19 gishobora gusubira kwandukira abantu benshi cyane mu mwanya mutoyi nk'uko biheruka kwibonekeza mu gihugu c'Ubuhindi n'ahandi. Moeti avuga ko ibitigiri bishasha vy'abantu bandura umugera wa COVID-19 vyiyongeye hafi y'ibice 30% mu ndwi irangiye, mu gihe abahitanywe n'uwo mugera biyongeye ibice 15% mu bihugu bitanu vyo muri Afrika. Ivyo navyo ni Afrika y'Epfo, Tunisia, Zambia, Uganda na Namibia. Umuyobozi w'urwego rujejwe kurwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC John Nkengasong yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kane kw'igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu muri Afrika kiriko kigenda buhoro buhoro muri rusangi, mu gihe ibitigiri vy'abandi umugera wa COVID-19 biriko vyiyongera cyane mu buryo bwihuta mu bihugu bitari bike. Ibihugu bine vyo muri Afrika ntibiratangura gucandaga abanyagihugu bavyo. Yamarishira hamwe OMS rivuga ko igihugu ca Tanzania gifise imigambi yo kuja mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa incandago ibihugu bikenye kurusha ibindi vyo kw'isi. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko icyorezo cya COVID-19 kitabujije abantu guta ibyabo biturutse ku mpamvu zitandukanye. Umubare w'impunzi wikubye kabiri ugereranije no mu myaka 10 ishize. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020 abantu miliyoni 82 hafi n'igice bari impunzi mu mahanga n'imbere mu bihugu byabo kubera intambara, gutotezwa, ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu n'imihindukire y'ibihe. HCR itangaza ko byari bibaye umwaka wa 9 wikurikiranyije umubare w'impunzi uhora wiyongera. Kuri Filippo Grandi, umuyobozi mukuru wa HCR, biratangaje ukuntu ubuzima bwose n'ubukungu byahagaze ku isi yose kubera icyorezo cya COVID, nyamara impamvu zitera abantu guhunga zo zigakomeza: intambara, urugomo, ivangura n'itoteza. By'umwihariko muri Afrika atanga ingero z'intambara zo muri Tigreya, Mozambique no mu karere ka Sahel, nizo zateye impunzi nyinshi mu bihumbi 2020. Izindi ngero ni Syria, Yemen, Afghanistan, Palestina na Venezuela. Mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi, icya mbere ni Turkiya, yakiriye hafi miliyoni 4 baturuka cyane cyane muri Syria. Icya kabiri ni Colombia, icumbikiye ahanini abahunga Venezuela. Pakistan yakira abahunga Afghanistan, iza ku mwanya wa gatatu. HCR ivuga ko muri iki gihe umuntu umwe kwijana by'abatuye isi yose yataye ibye byose arahunga kugira ngo akize amagara ye. 42% muri bo ni abana batarageza ku myaka 18 y'amavuko. Naho hagati y'umwaka w'ibihumbi 2018 n'uw'ibihumbi 2020 impinja zigera kuri miliyoni 1 zavukiye mu buhungiro. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwashoje ibikorwa bwari bimazemo iminsi 3 byo gusabira abaregwa bose ibihano. Ni mu rubanza rwa Rusesabagina nabo baregwa hamwe. Mu bihano byasabwe harimo n'igifungo cya burundu. Uwasabiwe imyaka mike yasabiwe kuzafungwa imyaka 15. Inkuru tubaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi.
kuri wa gatanu urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baregwa ibyaha birimo iterabwoba ryakorewe ku butaka bw'u Rwanda bigakorwa n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD iyobowe na Paul Rusesabagina. Iburanisha ryo kuri wa gatanu risojwe abaregwa bose uko ari 21 basabiwe ibihano n'ubushinjacyaha. Abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali Nsanzubukire Felicien alias Irakiza Freddy na Munyaneza Anastase alias General Major Rukundo Job Kuramba, bombi bashinjwa ibyaha bibiri harimo icyo kwinjira mu mutwe wundi w'ingabo zitemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Nubwo abo basirikare baburanye basaba ko badakwiye gukurikiranwa n'ubutabera bashingiwe ku masezerano ya Rusaka yo mu 1999 yavugaga ko abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba biri mu burasirazuba bwa Kongo bashobora kudakurikiranwa n'inkiko zo mu bihugu bakomokamo igihe baramuka bemeye gushyira intwaro hasi. Basabaga ko aho gufungwa barekurwa bakajya mu ngando bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye bagenzi babo batashye mbere. Ubushinjacyaha bwavuze ko uko kwiregura kwabo nta shingiro gufite kuko amasezerano ya Rusaka atigeze avuga ko abakoze ibindi byaha batazabikurikiranwaho. Bwavuze ko kuba Nsanzubukire ndetse na mugenzi we Munyaneza ko bataratashye ku bushake bwabo bigaragaza ko nta mugambi wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano, bityo bombi basabirwa igifungo cy'imyaka 20. Igifungo cy'imyaka 20 kandi cyasabiwe Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa Wilson Irategeka wayoboraga umutwe wa CNLD. Uyu Ndagijimana we aregwa ibyaha bibiri, ibyo kujya mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kujya mu mutwe w'iterabwoba. Ubwo yireguraga yemeye ibyaha aregwa, gusa asobanura ko yabishyizwemo ku gahato k'umubyeyi we General Wilson Irategeka. Ubushinjacyaha busanga iyi mpamvu itamubera impamvu nyoroshya kuko ibyo Ndagijimana Jean Chrétien yasobanuye atigeze abigaragariza ibimenyetso. Umugore umwe rukumbi uregwa muri iyi dosiye, Mukanduti Angelina, aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu mutwe wa MRCD FRN, nawe akaba yasabiye gufungwa imyaka 20. Uyu mugore wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu karere ka Nyarugenge yari yarahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko gacaca rwa Rugenge rumukatira igifungo cya burundu. Mu bari gukora 21 basabiye ibihano n'ubushinjacyaha biri hagati y'igifungo cya burundu, igihano gito cyabaye ni cyo gufunga imyaka 15. Mu bahawe ibihano biruta ibindi harimo Rusesabagina Paul ufatwa nk'uyobora iri tsinda ry'abaregwa na Colonel Mark Nizeyimana, nibo bonyine basabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Urubanza ruzasubukurwa mu cyumweru gitaha, abaregwa n'abunganizi babo bavuga ku bihano basabiwe. Iki cyiciro nigisozwa hazaba hasigaye umwanya w'urukiko ko kuzasoma imyanzuro y'urubanza. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'Abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe mu kanya kashize yavuganye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe. Ayo makuru tuba twararonse mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu. Iyo muvuze ngo ayo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza, mwayaronse biciye mu yahe nzira? Mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe? Ni amakuru ariko aravugwa ahantu hose, baramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cigenga ntidushobora kuyisubirako. Turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita souveraineté dans notre pays, turayubahiriza. Donc inkuru twarayironse, ariko bataragira amatohoza turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izokurikira bizoba ivy'amatohoza. Mugabo ntitwavuga ko kuri inkuru nayo tuzi, twarayimenye kandi twarayakiriye. Mwayimenye bivuye muri Afurika y'Epfo mu buryo ivyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo? Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birafite uko bivugana bigahana abiraba byose. Ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo? Yego cyane, amakuru twarayaronse. Novuga nti uretse ko bariko baranayavuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo novuga nti officiel, niko nobwita, amakuru twabashoboye kumenyesha. Hanyuma
abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cako muvuga ko bariko baratohoza no kuvuga ko mutaravyemeza neza ko baba barabikoze canke batabikoze ariko Afrika y'Epfo yarabibamenyesheje ariko abo Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izobasubiza bangana gute ga Madame Sonia? Gushika ubu nta gitigiri c'umwihariko twovuga abo barundi birukanye turaronka, nico gituma tuvuga tuti uwo tubangira gatoya bakaduha umwanya ushobora kugira amatohoza by'ukuri rero twaronka n'igitigiri yacu. Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yababwiye muri rusange ko hariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigera ivuga igitigiri cabo? Yego cyane, amakuru twayaronse muri rusange hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe. Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu c'u Burundi ryari hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka bataratahuka bitegekanije ko bo batahuka ryari. Uko biri kose iyo birukanye umuntu naho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu yigenga baramuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura. Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamije kugira iki nimba bazoba bamaze kubirukana? Ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi natwe twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu ca Afrika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri icaha abarundi bagirijwe nimba arico, hanyuma kugira ngo ababijejwe baze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba vyavuye mu matohoza, bigashobora gufatwa biraba abo byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza. Ico kibazo n'ubwa mbere mukimenye ni kibazo gisa nk'icatangaje abatari bake ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere vyaba bishitse? Yego cyane, ku byo nzi jewe ngira ngo bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo nk'ico narigigere numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo ico bonomenyesha abatwumviriza nuko mu gihe vyaba vyarashitse vy'ukuri hamwe n'amatohoza vyoshika akagirwa tugasanga vy'ukuri abo bakora mu buserukizi bw'u Burundi barakoze ico caha, agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose s'intama yuriye inzu n'abantu nk'abandi, nabo baba bakora mu buserukizi baguma n'abene igihugu nk'abandi, bashobora gushika bagakosha n'abantu. Kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi, ariko ivyahe bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntiyigeze babwira, nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira, ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata co gutwara abantu kuri aeroport, bakora mu gisata co gutanga amaviza, bakora mu gisata icana? Oya, nta bisata turamenya bakoramo, ariko tuma tugira amatohoza uko biri kose amakuru akwiye. Madame Sonia Niyubahwe muvugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Arakoze Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afrika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo. Mu bindi bihugu bya Afurika bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Mu Burundi umwaka urashize Perezida Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu, ishyaka rye CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho, ariko abatavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uha amanota menshi Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo c'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD vyabwiye ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu. Aha vyashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta, aho hagarujwe amafaranga arenga miliyaridi 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine, abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose. Iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5,000 harimo abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu, kugurura no gukura ibihano ku maradiyo 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera i Bujumbura na BBC y'Abongereza, guha akaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda, muri Tanzania no muri Kongo.
ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambi CNDD-FDD vyemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi. Naho biruko umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora yashikanye Perezida Ndayishimiye ku butegetsi, wowe siko ubibona. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru, Agathon Rwasa atwara uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze. kiretse ko umuntu yonegura nje ntavyo mbona noshima mu by'ukuri ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa bya politike turacabandanya turibona hirya no hino mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cifashe nta ntambwe novuga ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu urabona yuko hari ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawo umugambwe wiwe gusa uravya abaha amabanga yo kurongora ikicanye kiriya nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati ntibo kumbure botwara neza gusumba abandi ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba mbona umenga ahubwo cabaye igihushane. Yamara umugambi IPD zigamibanga ishami ryegamiye ubutegetsi ntuhuza na SNL Abdul Karim urongoye nabo mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse ingabire yandayishimiye nk'umukuru w'igihugu. Abdul Karim arafise ico yisabira iyo ngabire. Turavye uko leta n'umukuru w'igihugu bariko barakora umugambwe w'IPD nga turifuza yuko bobandanya bashira inguvu ku bisata bibiri, igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu, kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yama nawe nyene bivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko. Twarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabo ibangamiye ubutunzi bw'igihugu. Twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose ntibihagarare kuri barya twabonye gusa canke twumvise. Icya kabiri turifuza yuko boshira inguvu mu ngendo yo gutwara neza, abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza y'ababitura bose. Ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe n'ihonyangwa rikabije y'agateka kazina muntu. Mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura Perezida Ndayishimiye ko yohagarika ubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane c'abaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata. Angel niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Aho muri 554 250 batowe ibiziga novuga byicwa bagata mu mazi mu mashamba mu mabarabara amakanivo, ibyo byose bigatera umutima hagaze rigiteka. Twegera tuti rero ahagararira ubutungane, ahagararira umutekano mu gihugu, abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe, navyo ndetse mbere vyogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka, hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugene agateka kazina muntu n'intwari bereye biri mu gihugu. Ico bikoze ayo mashirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Kenneth Kaunda wayoboye Zambia imyaka 27 ejo yitabye Imana ku myaka 97 y'amavuko. Yayoboye Zambia nyuma y'uko ihawe ubwigenge n'Ubwongereza mu mwaka w'1964. Kaunda ari mu bategetsi bo muri Afurika baharaniye bikomeye ubwigenge bw'Abanyafurika. Yafashije cyane mu rugamba rwo kurwanya ubuyobozi bw'abagashakabuhake apartheid muri Afurika y'Epfo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya na Pierre Claver Nsengiyumva, impuguke mu byerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi, yamubwiye uko yakiriye iby'urupfu rwa Kaunda. Rwa Kenneth Kaunda n'ukuri jana rwakiriye n'umubabaro kuko n'umuntu yakoze ibikorwa bikomeye cyane ku rwego rwa Afurika. Si umuntu gusa ari Zambia ibuze, ariko abantu benshi umuntu yitanze bimwe by'akarorero kugira ngo Afurika yose mbere igire izina risonewe, igire ijambo. Byari byoroshe kuko yagwana n'abantu bafite inkomezi nyinshi
munsi urabona igihugu cya Afurika y'Epfo icyo gihe cyari gitwarwa n'abazungu, kandi abazungu bari bafise intwaro ishingiye cyane ku gikenye irimo n'amacakubiri y'ubwoko, ni ukuvuga ko bitamworoheye cyane kuko murazi ko n'imbere y'uko icyo gihugu cyitwa Zambia cyitwa Rhodesia yo mu buraruko, ni ukuvuga ko gifise mu gutwarwa byari bihuye cyane n'ibyari ko biba muri kiriya gihugu cya Zimbabwe. Icyo gihe nacyo yari Rhodesia yo mu manuko, ni ukuvuga ko rero yagwanye intambara ikomeye kandi akanayitsinda, kakaba karongora n'igihugu rero ciwe imyaka myinshi cyane. Yari mu bantu bafise ivyiyumviro bita panafricanisme byo guhuza Afrika yose ikaba imwe igasenyera ku mugozi umwe guharanira inyungu zayo. Ico kintu ni kintu abantu bamwibukirako. Egome afatanije n'abantu imviro vyari bifiswe kandi na mu president hariya yitwa Kwame Nkrumah muri Ghana, hariho na Nyerere, hariho mbere n'abitwa Amilcar Cabral. Kuvuga ko ibyo bintu byari bimuraje ishinga itangura cari yuko Afrika iba imwe ikagira ntwari imwe ifatiye ku guteza imbere ubutunzi, hanyuma ikagira n'ivyiyumviro bimwe mu gutegura neza ivyerekeye intwaro. Kuvuga rero yuko we ico kibazo yarinze apfa kitarashikwa ko mugabo hariho intambwe nyinshi ziriko zirategwa, ariko abantu barakwiye kumenya ko mu by'ukuri niyo ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika riko rurabivuga, abantu barakwiye kumenya ko hari aho vyahereye, hanyuma uyo ari mu babitanguye, mu baharaniye cyane ibya panafricanisme. Mbere twavuga ko no mu ngorane yagiye aragira mu nyuma byari bifatiye kuri ivyo, nico gituma wewe ntiyigeze abiheba, ahubwo mbere uravye ingene ibihugu vya muri akarere ka Afrika y'Epfo byarondeye independance, mbere no kuri Tanzania bitsera le pays de la ligne de front, ni ukuvuga ko yakoze uko ashoboye kugira ngo ivyo bihugu ntibirondere independance y'igihugu kimwe, mugabo byose byumve ko bisangiye akarere, bisangiye gupfa no kuramuka, kandi ko bisangiye kazoza kuronderera hamwe inyungu yavyo byose. Ni make mu kurangiza, naho mu mpera z'ubuzima bwiwe bwa politike habaye ibibazo vya politike, hagashika n'igihe bamukurako n'ubwene gihugu muri Zambia bamwita ko ava muri Malawi, naho habaye ivyo bibazo akavaho mu bibazo nk'ivyo, ivyo ntibizotosekaza yagigiriwe. Muri make cyane egome bose barabikurikiranye igihe vyaba, nukuri abaye ibihe bigoye kumva ko haza umuntu nk'urya ayarongoye igihugu n'iteka ryinshi yahaye igihugu ciwe no mu karere kose, mbere no mw'isi. Ibi rero ni umuco mubi muri politike ya Afrika, ariko ibyiza yakoze we Kaunda yaracuresheje iyo ngwano y'ivyiyumviro no kuvuga nabi, arababarira mbere n'abariko baramwugira ivyo. Rero n'umuntu yaranzwe rwose mu buzima bwiwe no kurengera indyane, cyo nico novuga gikomeye, niryo ragira ikomeye yasize cyo kubabarira ukarengera ivyagushikiye kugira ngo haboneke inyungu rusangi mu bintu byose. Urakoze, turagushimiye. Murakoze namwe. Radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri siporo n'imikino byifashe bite mu Rwanda? Nibyo mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atugezaho. Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere iri hafi kugera ku ndunduro. Ejo kuwa gatandatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa gatandatu ari nawo ubanziriza uwa nyuma ku makipe 8 arimo guhatanira igikombe. Ikipe ya Police FC izahura na Espoir FC kuri stade Bugesera guhera saa 6. Rutsiro FC izahura na Rayon Sport kuri stade Umuganda. Bugesera FC ikazakina na AS Kigali kuri stade Bugesera guhera saa 9 n'igice. Mu wundi mukino ikipe ya APR FC izahura na Marine FC kuri stade Huye Butare. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino muri amakipe 8 ari imbere, ku isonga hari AS Kigali amanota 13 n'ibitego 9 izigamye. Iya kabiri ni APR FC n'amanota 13 ikaba izigamye ibitego 8. Espoir FC izari ya gatatu n'amanota 7. Ku mwanya wa kane hari Rayon Sport ifite amanota 5. Police FC nayo ifite amanota 5 ikazari ya gatanu. Ku mwanya wa gatandatu hari Marine FC ifite amanota 4. Bugesera FC ni ya karindwi nayo ifite amanota 4. Ku mwanya wa 8 hari Rutsiro FC ifite amanota 3. Ku birebana n'amakipe 8 arimo kurwana no kutazamanuka mu cyiciro cya kabiri, imikino y'umunsi wa gatandatu izakinwa ejo bundi ku cyumweru. Ikipe ya AS Muhanga
izahura na Gasogi United kuri stade Muhanga, Sunrise ikazakina na Musanze FC kuri stade Golgota i Nyagatare. Kuri stade l'Amitié ku Mumena, Gorilla FC izahura na Mukura Victory Sport guhera saa sita, hakazahita hakurikiraho umukino wa Kiyovu Sport na Etincelle FC. Ku rutonde rw'aya makipe umunani adafite ikintu gifatika aranira uretse kwirinda kumanuka mu cyiciro cya kabiri, Musanze FC niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 12 mu mikino 5, Kiyovu Sport igakurikiraho n'amanota 10. Iya gatatu ni Gorilla FC ifite amanota 7, Etincelle FC izari ya kane ikagira amanota 6. Ikipe ya Gasogi United na Sunrise ni za gatanu n'amanota 6. Ku mwanya wa karindwi tukasanga Mukura Victory Sport ifite amanota 5. Ikipe ya munani ano ya nyuma ni AS Muhanga itarabona inota na rimwe kugeza ubu. Mu mukino wo gusiganwa ku maguru, ejo bundi ku cyumweru i Kigali hateganyijwe isiganwa ryitiriwe Amahoro. Abakinnyi bazasiganwa mu byiciro bitandukanye birimo marato yuzuye, kimwe cya kabiri cya marato ndetse no gusiganwa mu rwego rwo kwinezeza. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu n'ibiganiro bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Fatuma Karara Alimas. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye